Turasoma mu ceti cha Yakobo igice cya 5 ku murongo wa 16. Iceti cha Yakobo igice cya 5 umurongo wa 16. Jacques 5 verset 16. Aravuga ngo duhere ku murongo wa 10 ni ku murongo wa 14 naho twohera kuri 13. Muri mwebwe ni haba hari ubabaye nasenge, namba hari uroraniwe naririmbe ishimwe. Yesu ashimwe. Iyo tuvuze gushishikara mu masengesho, haleluya, ni ukuvuga ngo hashishikara nde? Hashishikara uwigiriye imigabo yo gusenga. Nidushaka kubwira umuntu ngo shishikara, gumako, gumizako, ubwiwe ataburyo afise cyangwa atamuhigo yihaye ugusenga. Alléluia. La prière est une discipline. Gusenga bigomba kuba biri mu mico y'abizera. Yesu ashimwe. Gusenga iyo bitari muri wewe ntidushobora kuvuga ngo ushishikare, kuko Yakobo anavuga ngo ni haba hari ubabaye nagire gute? Nasenge. Ariko kandi ni haba hari uroraniwe nahimbaze, naririmbe ishimwe. Yesu ashimwe. Rero bishoboka yuko inondwi hari abantu baje bababaye, baje baremerewe, baje barondera Imana kugira ngo Imana ibihishurire. Senga. Kumbure ashobora kuba ari n'undi yavuze ngo inondwi niyo kubwira Imana ko ari Imana igira neza. Naho nyene senga. Haleluya. Ni waba wumva ubabaye, ugusenga kwawe kuvemo gusenga ushishikara. Ariko gushishikara, haleluya, kuva mu gusenga ugasenga, ukongera ugasenga, n'ejo ugasenga, ubuzima bwawe ugasanga ugusenga byabaye umuco w'abizera, umuco mu buryo bw'impwemu. Haleluya. Ico gituma tubona ngaha Yakobo avuga ngo ni haba hariho ubabaye nasenge, ni haba hari uronaniwe naririmbe ishimwe. Rero ikibazo gihari ni ikibazo kivuga ngo mbega usanzwe usenga? Ibibazo vyawe ubibwira nde? Ibikuremereye ubibwira nde? Ni ryari usenga? Umwanya wawe wo gusenga uwo ukubaza nuhe? Mbega usenga mwijoro abandi baryamye? Usenga mu gatondo uvyutse? Usenga ku murango? Inondwi ni indwi yo kwiyumvira ati mbega burya nsanzwe nsenga ryari? Kuko igikorwa turimo inondwi ni igikorwa gishingiye ku buzima dusanzwe tubayemwo. Haleluya. Ni haba hari ubabaye muri mwebwe nagire gute? Nasenge. Ni haba hari unezerewe nasenge. 14 ngo muri mwebwe ni haba hari ugwaye natume ko abashinga nahe bishengero baze kumusengera, bamusiga amavuta ya elayo mu izina ry'umwami wacu. 15 kandi ugusenga gufatanije n'ukwizera kuzokiza umugwayi, umwami azomuvyura, kandi asanzwe yarakoze ivyaha azobiharigwa. 16 mwaturanire ivyaha vyanyu, musengeranire kugira ngo mukire ingwara. Ugusaba cyane la prière, ugusenga k'umugororotsi kugira ikimazi kuri vyinshi mu gikorwa cako. Uno munsi nashaka ko twiyumvira ku kamaro ko gusenga uhozako.
l'importance de la persévérance ou bien de persévérer dans la prière. Nigiki, haleluya, nigiki cyotuma tubandanya mu gusenga tudahagarika? Izo nkomezi zovahe? Umwungere yaratwigishije kuwa mbere, umupfakazi muri we yari afite inkomezi zo kwinginga. Yari umusenzi, yari afite muri ibanga ryo gushishikara. Haleluya, yari afite ibanga ryo gushishikara. Rero ni hehe twokura izo nkomezi? Ni hehe twokura ubwo bushobozi bwo gusenga tubandanya, ariko kandi bizana iki mu buzima bwacu? Haleluya. Hano bavuze ngo ugusenga k'umugororotsi. Uku gusenga turiko turavuga ino ndwi si ugusenga kw'abantu bose, ariko ni ugusenga k'umugororotsi. Uku gusenga k'umugororotsi niko gushobora kugira ikimazi. Ngo gusenga k'umugororotsi kugira ikimazi kuri byinshi. Uno murongo nagerageje kurondera ahandi aho bavuga ngo la prière fervente. Alléluia. La prière fervente ou bien la prière avec passion. Uku gusenga k'umugororotsi bavuga ni ugusenga kurimo ishaka. C'est la prière, c'est prier avec passion. N'igihe usenga wumva ubishashaye, n'igihe usenga wumva ubinezererewe, n'igihe muri wewe wumva hariho umuriro wo gusenga, n'igihe muri wewe wama wumva waka, usigara umera nk'ifi itobaho igihe bayikuye mu mazi. Nguko gusenga kw'abashishikara. N'abantu bafise ishaka ryo gusenga, barafise cette passion. Muri biyo batasenze bumva bumye, iyo batasenze bumva ataco bokora ngo kigende neza. Haleluya. Ngo gusenga dushishikara ubwa mbere ni kumva usenga, wumva ufise umuriro, wumva ku munsi ushaka gusenga. Utavuye muhira wumva wokatira ahantu ugasenga, wavuye muhira usenze wumva umerewe neza. Iyo utasenze wumva ubuzima bubishe. Ariko iyi nyota ivahe? Batubwiye ngo uku no gusenga k'umugororotsi. Gusenga k'umuntu afise ubucuti n'Imana, gusenga k'umuntu afise imigenderanire myiza n'Imana, ugusenga k'umuntu adafise ikimwagiriza. Abantu bafise ibibagiriza biragoye yuko basenga bashishikara. Hano batubwiye ngo muri mwebwe nimba hari ugwaye natume kabashinga nahe ishengero baze kumusengera. Ugusenga gukiza umugwayi ni ugusenga, haleluya, kurimo ishaka, ni ugusenga kurimo cette passion, ni ugusenga kurimo uwo munezero. N'ahantu wama wumva Imana ari Imana ishoboye, n'ahantu wama wumva Imana ari Imana itananirwa, n'ahantu wama wumva ubuhungiro ari mu Mana. Ngo ugusenga k'umugororotsi gukiza umugwayi. Haleluya. Rero bene data, aha ikintu ca mbere nagomba kuvuga nuko ubwa mbere nitwaba turiko tuvuga gushishikara mu gusenga, ubanza ushireho imyanya yawe yo gusenga. Wiyumvira ati mbega nsenga ryari? Ndafise ubuzima bwo gusenga? Kugo rufatiro urashobora guca ushishikara vy'ukuri witeze kubona Imana. Ariko ikindi kigira kabiri, uku gusenga k'umugororotsi ni ugusenga kurimo ukwera, ni ugusenga kurimo kwemegwa n'Imana, ni ugusenga kurimo ubucuti bwiza n'Imana. Ubucuti bwawe n'Imana bumeze gute?
mbega ugusenga kwawe wama wumva yuko kutarimo ibiguhagarika? Iyo dusenga tutemezwa neza ko Imana itumva, biragoye ko tuzobandanya dusenga. Ni bande bakekeranya ko Imana ibumva? N'igihe umuntu yama yumva hari bimwagiriza, n'igihe umuntu yama yumva hariho ibimurega, yama yumva umenga ntakwiye. Igihe usenga wumva umenga ntukwiye, usenga wumva ko Imana itakumva. Kandi wumva ko Imana itakumva, uca usenga ukekeranya. Iyo usenga ukekeranya, biragoye ko uzobandanya usenga, kuko amasengesho yawe arafise ikiyafashe. Amasengesho yawe ntagire ikiyafashe. Ntihabemo umutima ukwagiriza ikibi, ntihabemo kwiyagiriza. Haleluya. Aha ni ijambo ry'Imana ngo mwaturanire ibyaha byanyu, musengeranire. Imbere y'uko uza imbere y'Imana usenga, icyaha kibanze kive mu nzira. Icyaha kibanze kive imbere yawe. Icyaha kikwitambitse imbere, ino ndwi kiveho mu izina rya Yesu. Umutima ukwagiriza ikibi uveho mu izina rya Yesu. Ibyo bizotuma witega Imana. Kubera iki? Kuko muri wewe hari inyota yo kurondera Imana, hari ishaka ridahera ryo kurondera Imana. Haleluya. Bene data, iyo dusenze ubundi turabihabwa. Siko hariya muri Mariko igice cya 11 bavuga hariya ku murongo w'23 kumano, ngiyo musenga murabihabwa. Yesu ashimwe. Inondwi nindwi yo kwakira. Haleluya. Inondwi nindwi yo Yesu ashimwe. Ngira mugeza bati inondwi nindwi yo kwakira. Erega utwekeranya ntuzokwakira. Tuzotamba dusirisimbe iminsi indwi ihere uca utaha atacu ufise. Kubera iki? Niwamenye ko ari indwi yo kwakira. Witavye mu bandi kubera ishengero ryaduhaye akaryo, mugabo utashe uko ntiwakiriye. Ugira ico wakiriye izina rya Yesu. Usenge wakira. Bene data, nitutakira inondwi biragoye ko tuzogaruka mu kwicumi. Abantu bazogaruka mu kwicumi n'abantu bazoba barakiriye mu kwa gatandatu. Erega nivyo, none ugiye ahantu ukaburara ntiwifuza gusubira kuharara. Inondwi kubera indwi y'ukwakira mu izina rya Yesu. Ni waba wayinjiyemo ugwaye wakire gukira mu mpwemo yawe. Ni waba wayinjiyemo wumva ubihiwe utazi nico bivako, uyisohokemo wekata dans la joie. Ni waba winjiye mw'indwi wumva biri flu, umwaka ugeze hagati, wewe ntubona iyo uva n'iyo uja, amaso y'impwemu yawe yuguruke, we n'Imana yawe ubone iyo uri kuraja mu izina rya Yesu. Haleluya. Ico gituma ari vyiza yuko dusenga atakitwagiriza. Kubera iki? Kuko twebwe dusenga Imana yumva. Dusenga Imana itwitayeho. Dusenga Imana idukunda. Dusenga Imana ishaka kubikemura. Dusenga Imana igomba kubishitsa. Haleluya. Obstacle rero ishobora kuba muri twebwe igihe twumva ko haragahaze. Ntihagire haba gahaze mu izina rya Yesu. Haleluya. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Mu kwicumi tuzoba turi kumwe. Haleluya. Haleluya. Wakira igitangaza cawe inondwi mu izina rya Yesu. Haleluya. Yesu ashimwe. Rero bene data, n'uyu muriro wo gusenga
la prière fervente, igihe usenga wumva ubandanya, igihe usenga wumva bidacika, igihe usenga wumva ugusenga udasenze wumva utobaho, igihe wumva udasenze wumva ataco wokora, igihe wumva udasenze wumva ko vy'ukuri utari kurabaho, usenge wumva yuko uri kumwe n'Imana. Haleluya. Ugiye hariya mu ceti ca mbere ca Petero, iceti ca mbere ca Petero igice ca mbere ku murongo wa 13 gushika ku murongo wa 15. Ngo nuko rero mukenyere mu mitima yanyu, mwirinde ibiboneza, mwizigame gose, mwizigire gose ubuntu muzozanirwa. Nuko rero mukenyere mu mitima yanyu, mwizigire, mwirinde ibiboneza, mwizigire gose ubuntu muzozanirwa mu kuzohishurwa kwa Yesu Kristo. Haleluya. Iyo washizeho umwanya wawe wo gusenga, ugaca usenga ubandanya, kubera wumva hari uwo muriro, wumva usenga ushishikara. Haleluya. Ikindi kidushoboza gusenga dukomeza ni kuba dufise ivyizigiro. Kuko hano turabona Petero aravuga aha mu ceti ca mbere igice ca mbere ku murongo wa 13 ngo nuko rero mukenyere mu mitima yanyu, mwirinde ibiboneza, mwizigire gose ubuntu muzozanirwa no kuzohishurwa kwa Yesu Kristo. Ngo mwizigire gose. Haleluya. Inkomezi zo gushishikara canke icotuma tubandanya dushishikara ni kuba dufise kubona ibigiye kuza. Haleluya. Nibiki ubona bigiye kuza? Amaso y'impwemu wawe yuguruke, ugira ivyizigiro bizima. Haleluya. Ugira ivyizigiro bizima. Aha mu Baroma igice ca 12 ku murongo wa 12 nyene, Romains 12 verset 12. Abaroma igice ca 12 ku murongo wa 11. Ngo kuvyugushishikara nimugire urwangara, kuvyugushishikara nimugire urwangara, mukovye mu mitima yanyu gukorera umwami wacu, munezerwe kwizigira ibizoba, mwihanganira amagorwa, mushishikare gusenga. Haleluya. Abantu bashishikara gusenga n'abantu bizigiye ibizoba, n'abantu batazi ko vyaheze, n'abantu batazi ko atakikivamwo, n'abantu batari ko bavuga ngo karabaye, n'abantu batacitse ivutu, n'abantu by'ukuri bazi ko ejo ari hazima, ejo ari heza. Haleluya. Ibi bikaba bifatanye niki? Biba bifatanye n'ingene bariko barihangana. Gushishikara mu masengesho birafatanye no kwihangana. Kwihanganira ibiko biraba, kwihanganira situation actuelle, kwihanganira ibitariko bigenda neza. Iyo utihanganye ntushobora gushishikara. Uyu munsi biriko biraba ntibigutera ubwoba. Uyu munsi ivyo ubona ntibiguca ivutu, ivyo wumva ntibiguca ivutu. Haleluya. Wihanganira amagorwa, ushishikare gusenga.
13 ngo mugabanirize abera uko bakenye, mushishikare gutanga indaro, ababahama mubahezagire, ntimubavume, munezeranwe n'abanezerewe, murirane n'abarira. 16 muhuze umutima, nimushire umutima ku bikomeye, ariko mugendane n'ivyiyoroheje, nimwiyita abanyabwenge. Iri jambo narironse ndemerewe ngikizwa. Iyi ni imwe mu mirongo natanguye gushira ku mutima wanje, kuko nakijijwe umutima wanje warakikamiye ku bikomeye. Ibikomeye ni igihe wama wumva ugiye gupfa. Ibikomeye ni rapport medical. Ibikomeye ni amakuru wumvise iyo uvuka. Ibikomeye ni ingene ku kazi bariko barakugirira umwikomo canke bariko baragutegura kukugirira nabi. Ibikomeye ni igihe wama wumva ejo atahahari. Ariko ijambo ry'Imana avuga ngo ivyo birahari, kuko ntawovuga ngo jewe ndiko ndanyerera. Aha nta muntu n'umwe ariko aranyerera, aho umwe wese arafise ibikomeye. Ariko ijambo ry'Imana yambwira ngo ntimushire imitima ku bikomeye. Haleluya. Kandi ngo nimwiyite abanyabwenge. Abantu bashishikara mu gusenga ntibakoresha ubwenge bwabo, bakoresha ukwizera. Kuko ukwizera kubabwira ngo ntibizorangiriraho. Aho uri siho bizoherera, bifise aho bizoherera. Hari aho Imana iriko irakujana, ntushire umutima ku bikomeye. Abashishikara n'abantu vy'ukuri base kwihangana. Ikindi, abashishikara imitima yabo burya harahiri. Shaka ubuzi ko yaburaye kuko ari umubanyi wawe, wewe ukamumubonera kuburara, mugabo umutima wiwe haraho uzirikiye. Nashize umutima ku kuburara, nashize umutima ku bikomeye, umutima wiwe uri kuwiteka Imana yo mwijuru. Haleluya. Rero bene data, inondwi twaduze umusozi w'amasengesho. Birashoboka yuko ibikomeye bihari kandi ntivyobura. Rero ibanga ryo gushishikara mu gusenga, nibanga ryo kwihangana, nibanga ryo gukura umutima ku biteye ubwoba, nibanga ryo kwizigira ivyiza bizoba. Haleluya. Bigeze kuduha igicapo c'abantu babiri bariko bajabuka mu bwato, ikiyaga cari kinini. Abo bantu babiri, ngumwe mu mutima yariko aradegedwa avuga ngo karaba, ikiyaga kiratumira. Ariko uwundi nawe yariko avuga ati ewe Mana uri nziza, we waremye ikiyaga ukarema ubwato. Bega ni gute ubwato buhagarara ku mazi? Ubwato burimo abantu benshi ntibuzame, uwundi ari muri burazamye. Burya abakristu tuba twicaranye, mugabo imitima irahandi. Umwe yamaza tubona ari sawa, ariko ari muri uyu munsi ntibuca, ntibwira, ntiburara. Ariko uwundi ari mu mashimwe. Suko atabikomeye, suko afise vyose, suko atabimugoye, suko atarataratorera inyishu, ariko yashimye gushira umutima wiwe ku Mana. Ntari mu bwenge, ari mu Mana. Haleluya. Rero bene data, ubwa mbere kugira ngo ubu umuntu yoshishikara, use programme yawe yo gusenga. Ubugira kabiri, feya ku buzima bwawe. Ubuzima bwawe ni wowe burimwo ivyo tuma wumva yuko utumvigwa. Ikigira gatatu, kura umutima ku bikomeye. Izigira Imana, izigira ibizoba. Haleluya.
hari abavuga ngo uyu mwaka ugiye guhera nabi. Umwaka prema ntuzohera nabi, ngo uyu mwaka ugiye guhera nabi, wamaze kuwuheza utaranahera. Hari abantu umwaka bamaze kuwuheza, kuko aya mezi 6 yabaye mabi, wewe yawucishijemo umurongo, uyu mwaka ugiye guhera nabi. Vuga ati uyu mwaka ugiye guhera neza. Izigira ibizoba, izigira ibizoba. Haleluya. Rero turagiye gufata akanya ko gusenga bene data. Saba abaririmbyi bashike hano imbere kugira ngo dufate akanya keza ko gusenga. Rero tuvuze gushishikara, nitwumve yuko ari ukuza twiruka buri munsi gusa ngo tuje muri jeune prière. Gushishikara gusenga ntibishoboka igihe ushize umutima kubiri ko biraba bitameze neza. Gushishikara ntibikunda igihe hari ijwi ryo mu mutima rikwagiriza ikibi. Nushishikara. Uyu munsi ushireho programme yawe yo gusenga. Haleluya. Yesu ashimwe. Rero ndagomba abaririmbyi bariko baraturongora uce bugufi mu mutima wawe, ubwira Imana ati Mana yindwa ungendere Mana. Yes. Unyihishurire, yihishure nk'Imana. Yes. 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 Imana nayo yakubwira ati ndagukeneye, sindakubona. Imana irakubwira ati hari bidatonze neza. Imana irakubwira ati ziga mu mutima wawe, warawubangikanije, wawushizemwo vyinshi. Umutima wawe uraremerewe, umutima wawe urarushe, umutima wawe ufatanye n'uruhagarara. Ziga mu mutima wawe, uzura amahoro, uzura umunezero. Ndabasabe tuvyaguruke bwoko bw'Imana. Tugiye gufata akanya keza ko gusenga. Wisengere. Ngendere Mana. Reka kubaho kwawe kugaragare, reka ubuzima bwawe ntusamare, wunamike amaso, Imana ikuganirize. Uvugane n'Imana yawe, vugana n'Imana yawe. kubaho kwawe kugaragare, reka ubuzima bwawe Mwana bwuzure muri iki kibanza. Vuga Mwami, vuga Mwami, ubuzima
duze ibiganza byawe mubwira turi mwiza Yesu. Ugura akanwa kawe, worship him, muhimbaze, mutazire. Reka kwishirikiza ubwenge bwawe, kura ivyiyumviro hanze, kura ivyiyumviro ku kibazo, kura ivyiyumviro kukura ibintu biriko biragenda. Duze ibiganza byawe mubwire ngo Mana uri mwiza ibihe n'ibihe, muhimbaze, mutazire. Ugura akanwa kawe. Iyi ni indwi y'ubushizi bw'amanga, iyi ni indwi y'ubushizi bw'ubwoba, iyi ni indwi y'ubuhizi, iyi ni indwi y'ibintu bishasha, iyi ni indwi y'ikindi gihe, iyi ni indwi yo gutabagwa, iyi ni indwi yo kugenderegwa, iyi ni indwi yo kugururirwa, iyi ni indwi yo kugenderegwa, iyi ni indwi yo kwakira bishasha, iyi ni indwi ya bishasha. Ibya kera reka bigire iherezo, reka ayo majwi asigeho, reka ibyo byiyumviro bitari byo bihunge, bihunge, bihunge. Duze ibiganza byawe, irukana amajwi akuzako, irukana ibibazo byo mu byiyumviro. Senga, 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 senga. Bwira Imana turi mwiza, ugira neza, ntakikunanira. Uri mwiza, wisakaye ubwiza, ntawe usa nawe, ntawogeranywa nawe. Uri inkuru, yibwire, 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 yihe ikaze, yitumire, yibwire ngo ndakwemereye, ndaguhaye byose. Wino wikorere, wino wiganzire, ndanse kwicira inzira, iyoroshe mu byiyumviro. Reka kwishimikiza ubwenge bwawe, reka gushira umutima wawe kw'iyo ndwara, reka gushira umutima ku muntu n'umwe. Yabwira Imana ati wino wikorere, wino wiganzire. Ariko aragendagenda, reka koreko, reka gukoreko, reka kugendere. Ariko aragendagenda, uwo mwami yamanutse, nari kure, ari hano. Ariko aragendagenda, nta kindi yiteze, ashaka kumuha ikaze. Kingura umutima wawe, ugurura umutima wawe, reka yinjire, reka kurwana n'iyo ndwara, reka iyo ndwara ihure na Yesu, reka kurwana n'uwo muntu, reka uwo muntu ahure na Yesu, reka kurwana n'ikibazo, reka ikibazo gihure na Yesu, reka kumva amajwi yakararaye, reka kumva biracika, reka kumva byaheze. Oya, uwo mwami arakomeye, uwo mwami arahambaye. Senga, 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 senga. Inginga, mutabaze, muhamagare, mubwire ngo ntacyo mbasha ntagufise, shobozwa byose nawe. Uri Imana, ntakikunanira, ntakinanira Imana. Mu gihe cyashinze irakora, irahambaye, irera, iriho, ihoraho, nisaza, nita igihe, nipfa. Senga, senga. Mubwire ibyawe, mubwire ry'abanga ugendana, mubwire bimwe bikuremereye, mubwire bimwe bikuremereye, mubwire bimwe utobwira umuntu, mubwire bya bindi, mubwire ibikuri imbere, mubwire ibiguteye ubwoba, mubwire ibiguhanze. Muhamagare, muhamagare, muhe ikaze, mutumire. Ntusamare, unamika umutwe wawe, humiriza, yiyumvire ati mbega umutima wanje uryubahe, ni igiki gifatanye n'umutima wanje aka kanya, ni igiki cokipye umutima wanje aka kanya.
Nibiki bibyuzuye muri jewe, nibiki biganje muri jewe. Dawidi aravuga ati mutima wanje himbaza Uhoraho, namwe bimbamwo mwese mushima izina ryiwe ryera. Igihe Yesu yagera ku mva ya Lazaro, yavuze ati kura ikibuye. Hari ikibuye ku mutima wawe, kura ikibuye, kura ikibuye. Uwo mwami ntakorera hanze yawe, ashaka gukorana nawe, ashaka gukorera mu mutima wawe. Mubwire ngo ngwino winjire, ndaguhaye ikaze. Ngwino mu rugo rwanje, ngwino mu mubiri wanje, ngwino mu bana banje, ngwino muri birya turiko turategekanya. Ngwino, ngwino, ngwino. Senga. Turakoze Yesu, ndakira igitangaza, ndakira umugabane wanje, ndakire gukira, ndakira umwidegenzo, ndakira amahoro. Senga mwene data, turi ku munsi wa gatatu wo gusenga. Mpwemu Yera ariko arambwira ngo uno mugoroba ni uwo kwakira, uno mugoroba ni uwo kwakira, uno mugoroba ni uwo kwakira. Akira intsinzi mu izina rya Yesu, akira kunesha mu izina rya Yesu. Iyo ndwara si yo kukwica mu izina rya Yesu. Iryo terabwoba ni kinyoma mu izina rya Yesu. Ntibizorangira uteterewe mu izina rya Yesu. Ntuzokogwa n'isoni mu izina rya Yesu. Bizohera utsinze mu izina rya Yesu, bizohera unesheje mu izina rya Yesu. Reka dukomere amashyi menshi Imana. Je vais prier, toujours prier. Twagiye gukora isengesho rya komba spirituel. Ndasaba abicaye bahaguruke, ndasigaranye iminota ibiri. Je vais prier, Komba spirituel, toujours intambara yo mu buryo bw'impwemu. prier, jusqu'à ce que Hari ivyo Imana iriko irakora, ariko Imana nawe iragusaba kuhaguruka, akanwa kawe kakavuga. Reka uduze ibiganza vyawe, senga, mubwire Satani ati nta bubasha ufiseko. Bwira umwanzi ati nta bubasha umfiseko. Ijambo ry'Imana avuga muri Luka 10:19, ngehe ndabahaye ububasha bwo gukandagira inzoka na scorpion. Kandagira, kandagira. Uyu ni umwanya wo gukandagira. Kandagira, mukandagire mu rugo rwawe, mukandagire mu bikwega. Kandagira, mubwire ngo hunga, tegeka, fata autorité. Yesu aravuga ngo ndabahaye ububasha. Vous avez l'autorité au-dessus du diable. Iyi ni ndwi yo gufata autorité ku bazimu n'abadayimoni. Iyi ni ndwi yo kuvugira ku byapfuye bibe bizima. Iyi ni ndwi yo kuvugira ku myuka mibi. Uyu ni umwanya wo kuvugira ku myuka mibi. Iyi ni ndwi yo gukoresha akanwa kawe. Vuga, vuga, tegeka imyuka mibi, tegeka imyuka y'uburozi. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo
vugira ku burozi, atura ngo nimwanywa ikintu cyica nacyo kizobagira. Vugira ku mpwemu y'ishano, uwari ishano, vugira ku mpwemu y'ishano. Atura umuriro ku ishano, atura umuriro ku burozi. Nacyo indagu zogira aba Yakobo, nacyo ubupfumu bwogira aba Yakobo. Sangangura ibicaniro by'abadayimoni, sangangura imyuka y'indaro z'abazimu. Senyura karande, senyura, senga. Oh yasaya faya maka ya masa. Mwizina rya Yesu, mwizina rya Yesu, mwizina rya Yesu, mwizina rya Yesu, mwizina rya Yesu. Ndirukanye l'esprit d'ivore, umwuka w'ubusuma ndakwirukanye mwizina rya Yesu. Ndirukanye umwuka w'urupfu, irukana l'esprit de mort ku muryango wawe mwizina rya Yesu. Ndirukanye l'esprit de mort mwizina rya Yesu. Ankikimazi cy'urupfu uno mwaka ku muryango wawe. Uku kwezi ni ukwezi kw'intsinzi mwizina rya Yesu, mwizina rya Yesu. Impwemu y'ama-aksida ku buzima bw'umuryango wawe, indwara kanaka yiganje mu muryango wawe. Irukana uwo muzimu, irukana uwo muvumo, irukana iyo mpemu mbi, irukana icyo gitero, irukana iyo myuka mwizina rya Yesu. Ndirukanye umwuka w'urupfu, ndirukanye umwuka w'ubukene, ndirukanye umwuka w'ubupfumu, ndirukanye umwuka w'uburozi, ndirukanye indagu, ndirukanye ibitega, ndirukanye imihamuro, ndirukanye imiyaga y'ikuzimu, ndirukanye ibitero by'ikuzimu mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu. Nacacure kukurwanya kizogira icyo kimara. Ururimi rugucira imizi kuzimu ntiruzogira icyo kimara. Ururimi rukwifuriza intabi ruraciriwe kwiteka. Ururimi rugutega nacyo ruzomara mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu. Uhishanijwe, we uhishanijwe na Kristo mu Mana, nturi nk'abandi bose. Uhishanijwe na Kristo mu Mana, urahishijwe. Kristo niwe buzima bwawe, ntuzopfa uzobaho. Intsinzi ni gwawe, umugisha wa Abrahamu, Isaka na Yakobo ni gwawe, amagara meza ni gwawe, umugisha ni gwawe, gutsinda, kuroranirwa, kunesha n'umugabane wawe mw'izina rya Yesu. Jusqu'à ce que tu m'exauces, je veux prier. Duza ibiganza byawe ushime. Iyo dusenze twakira intsinzi. Icyo wasenze vuga ngo cyakoretse, ntakira intsinzi. Shima, duza ibiganza byawe. Ibicaniro by'abazimu byazimye, ibitongerwa ntabasha dufise ko sacrifice de mort zari prepare ikuzimu, ziri nire sans effet. Imitego, obstacle, ikintu cyose cyakuweho mu izina rya Yesu. Iyo ndwara yakuweho mu izina rya Yesu. Iyo ndwara si yo kukwica mu izina rya Yesu. Igihe urimo ni igihe cyo kugukomeza mu izina rya Yesu. Shima, shima, shima. Vuga ati ndagushimiye Yesu. Urakoze Yesu, urakoze Yesu, urakoze Yesu, urakoze Yesu. Shima, shima, shima. Turiko turarangiza,
bwira Imana ati ndakwizigiye. Uri Imana idakoze isoni, uri Imana itabesha. Iyo uvuze biraba, uragera bikaguma, urategeka bikaba. Au-dessus de ma famille, tu es élevé, au-dessus de toute domination. Amashi menshi ku mwami wacu.